minsi hari abandi baguma bicwa nabo nyene batumwe kandi bakaba bazi ko hari abandi bishwe muri ubwo buryo. Mbega ku bwanyu mu bihe iyihe nsiguro hamwe n'ubwoba bashobora kuba bafise bagatinya kuvuga ati twebwe nitwahagarika kubandanya dukora ibyo dutumwa twaba n'ubundi twicwa kubera iki ku bw'abo bantu bashobora kumenya ko abandi bariko baricwa kubera batumwe ariko ntibahindukire ngo babivemo. Hanyuma nkanabaza mbega hoba hariho ababashikira bakababwira ati twebwe nubwo turiko turatumwa kwicwa ntitubona nyene twobivamwo nta buryo mushobora kudufasha ibintu buryo twova ahantu muri ibintu turimo hari ni muri iyo nzira nagiye ndabaza muri utwo tubazo twanje. Merci. Murakoze. Reka mbere hariho ibibazo bimwe numvise biri mu murongo umwe nifuza kuza guherezako n'ibindi bibazo numva kimwe cyose cigenga ari byo ngomba mpereko. Nk'iki Sharangabo abajije ati hari abantu bagiye barakorera iperereza mu nyuma tukabona baca bicwa kenshi usanga ari bato bato ikavuze nico bobo igituma bicwa hanini ni kugira ngo umunsi umwe ntibazohave babivyabona ngo abe ari bo berekana ivyo vyaha bikomeye ingene vyategetswe ingene vyakozwe. Gilbert niyo nkuru tugitangura yibukije ko uno munsi mugabarire gato nitugitangura Gilbert niyo nkuru yibukije ko uno munsi twibuka imyaka 11 irangiye ababikira mu Kamenge bishwe. Nk'ubu yemereye ko yabishe uwitwa Juvente Nduwimana ariwe yemeye ko yabakereye yarafashwe mu nyuma arapfungirwa mu mpimba kuva muri 2014 gushika muri 2017 mu kwezi kw'icenda muri 2017 asohorwa mu mpimba. Rimwe Emmanuel Ndereyimana yigeze kuvuga by'ingene abapfunzwe bakoreshwa ibyaha bari bamaze igihe rimwe na rimwe bashobora kumusohora bakaja kumukoresha ibindi. Ico gihe rero bamusohora we yasohotse azi ko akazi kubutse idiri yubutse hari ibindi agira aje gukora, ariko iryo ryabaye irya nyuma. Kuva ico gihe ntarigera asubira kuboneka. Amakuru dufise avuga ko yaciye aja kwicwa. Ikiboneka nuko batinya ko umunsi umwe azohava imbere y'ubutungane akazovuga ivyo bintu. Ikindi avuze ati none ko tubona n'abantu b'abakuru nabo umenga bariko barasubiranamwo nk'ibi tubona kuri Bertin Gahungu yahoze atwara iperereza mu gihugu hagati DDI afise ibintu vyinshi cyane bibi yakoze. Mbonimpa yatubwiye ingene ari we yateguye kwica Mbonimpa muri 2015. Murazi nk'ihohoterwa rikomeye ryakorewe umumenyeshamakuru wese Dorasi Ndikumana. Hariho n'abandi benshi dufise banyurujwe ku itegeko rya Bertin Gahungu, ariko uyu munsi akaba yakishijwe aho nyene mu busho bw'iperereza, ubu akaba ageze mu mpimba. Ati none nabo barapererezanya nabo bigenda gute uyu munsi ngo babe bariko barasubiranamwo. Ibiriko biraba muri CNDD-FDD muri kino gihe nkoresha ijambo ry'igifaransa nuvuga ama rivalité de camp de clan. Mugabo mu kirundi sinzi kuronka neza gira ijambo nukoresha ingene basharikana hagati yabo. Hariho bavuga ko by'ukuri bitegurira gutembagaza Ndayishimiye n'abandi nabo Ndayishimiye nabo yikeka, ugasanga aragira tujya yoba birimwo. Nk'uyu Bertin Gahungu bavuga ko bamukeka ko yoba akoresha imbuga ngurukana bumenyi mu gutuka ubutegetsi, bakamukeka ko hari ibintu yoba arimwo bibangamiye ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Rero tuzashobora kuzoyibona bisumbirije no ngaho, ugasanga muri uko kwikekana haradutse n'abandi bafatwa canke bakicwa. Birashobora kuba hagati yabo, ariko bo bihagaze kuri ayo marivalite ahanini. Ku mpanuro noha abandi bose bemera gukorera iperereza mu nyuma bakaba bahereza kuyicwa, wanashima iyo bavugishije usanga nabo nyene babizi. Nico kintu gitangaje, abakozi b'iperereza muganiriye benshi barakubwira bati turazi ko amaherezo yacu ngaha atari Imana ihadukuye ko tuzokwicwa. Ni kenshi nabibumvanye. Hari nabo bumva bavuga bati ejo kumva banyishe ikagenda bigusigire ibyo nakoze ibyo bankoresheje nibi nihagira ikinshi kirira cubishira habona. Genda afise abantu bambaye n'amakuru ameze gutyo ndabibitse ivyabo. Bamwe bemeye no gukora ama video, asanga agakora témoignage y'iburi video avuga ati mpuzu ncisha umutwe ngo bino bintu bishira habona nkiri muzima, mugabo ukumva baranyuruje ukumva baranyishe uzoca ubisohora abarundi bose bamenye ico nzize
bamenye n'ivyo nakoreshejwe ni ukuri mu iperereza nabonye Muserema ari ngaho barabimenya ko ndabifise bene ivyo bintu bitari bike by'abantu babo bagiye baratanga izo ntahe bamwe bamwe nihagira igishika nzoheza ndabisohore bije habona ariko twobahanura ko abishobora n'ukuri bokwanka gukoreshwa ibyo batemera bokwanka gukoreshwa inzira zitajyanye n'amategeko kuko inyuma uretse ko bashobora kwicwa n'ababakoresheje harimo kandi ko n'amategeko impera n'imperuka azobakora ko kuko nta butegetsi bwamaho hariho igihe ubwo bakoresha kwica ivyo nabwo buzohera kandi bakabibazwa ahandi noca ni ku vyavuzwe na King Umurundi ico gisata sinagishimitse ko cyane ku gicanye n'ingene iperereza rimwe na rimwe rirondera kwigarurira n'amakonte y'abantu ibi dukoresha kuri Twitter kuri Facebook kuri WhatsApp n'ibindi Museremu twamubonye ngaha sinzi ko akiri ko arumviriza nobaha intahe y'ivyashikiye muri 2019 mu kwezi kwa kabiri itariki zibiri z'ukwa kabiri muri 2019 hariho nimero nari mfise yo mu Burundi igihe mpunga yari 79 amajana 910 amajana 446 iyo nimero yari ifatanye n'ibintu byinshi nkoresha kuri internet kuri Facebook kuri WhatsApp ku ma adresse email n'ibindi hanyuma Muserema ari DDI aragenda muri Leo arategeka ko bamuha iyo nimero yanje nimero barayimuha nimero bayimuhaye acagerageza gukoresha iyo nimero kugira ngo yigarurire imbuga zose nakoresha ico gihe ndibaza icyatumye atabishobora igice kinini n'ubwishime bwiwe kwabaye ukwiyemera kugira ngo aze yerekane ko ari we yabishoboye hanyuma aje kwa Nkurunziza avuga ati jewe nashoboye ibi ndibaza ico gihe yabikora ari kumwe n'umugwi bakabikorera rimwe mu mwanya muto bari benshi ko bari kubishobora mugabo ubwishime bwiwe bwamutumye atawabisangira ashaka kuza kwerekana ko ari bari gihangange mu gukora bene ivyo bintu rero ndabibona n'ingoga ariko arabikora yari yashoboye kwinjira muri Facebook yanje ndayimwaka mu mwanya muto yari yashoboye kwinjira muri konte ya Yahoo nakoresheje kera ntari ngikoresha kuri Gmail yarakiri ko aragwana ntivyakunze kuri WhatsApp yiciwe nuko nari narasizemwe umwe bita verification en deux étapes nibaza ko benshi abakoresha WhatsApp mwese ngo bishiramo kuko utabisizemwo umuntu afite carte SIM biroroshe ko aca gutwara Facebook ababe WhatsApp yawe niho byamunaniriye turanigana biramunanira ariko novuga ko atari ubuhinga bwinshi cyane namurusha ahanini ubwishime bwiwe nibwo bwamutumye ico kintu atagishobora ubundi iyo agikorana n'umugwi munini iraza ko ico gihe bari kushobora rero imwe mu mpanuro no hano bisa nk'iki ngaruko yavuze ati jewe hari konte nakoresha kera ndayihebanza mbona baje kuyihakinga kandi ngikoresha nuko iryo kosa hariho benshi bakirifise ugasanga nimero bakoresha mu Burundi barayigumije ku bintu bakoresha kuri internet mwibuke rero ko ijya nimero wakoresheje hagize uwundi muntu ayikoresha bishoboka ko ashobora kwigarurira izo mbuga mu gusaba ama mode pass mashasha ko bayamurungikira kuri telefone kuri iyo nimero ya telefone barabifatarije n'izo mbuga bica bikunda nivyo babigize urubuga bararugutwara riraza ko hariho benshi bagwa muri iryo sanganya ikindi kintu nko twe mu baharanya hagati y'akazi na muntu twiga cyane n'ivyo vy'ama mode pass ngene tuyakora hari abantu benshi ngere muri ko muranyumviriza ngaha ndakivuze muza kuca mwitwenga usanga umuntu agira nka mode pass ukabona ngo 1 2 3 4 5 6 7 ugasanga ni ibintu bimeze gutyo ugasanga umuntu akoresha izina ry'umwana wiwe ry'umugore akoresha itariki yavukiye ko cyangwa itariki anniversaire ya mariage akoresha burya abantu biba ama mode pass barafata bakagira urutonde rw'ibintu byose bikwerekeye amatariki wavukiye ko amazina y'abana bo mubakanye ivyo bintu byose bya identité y'umuntu byinshi bakatabishira mu mashini imashini ikakikora ama mode pass avangavangatanye ivyo bintu bayikora nk'ama mode pass nk'igihumbi mu munota umwe bakaca bayinjizamwo muri izo ntihabura n'imiza gukora rero ico kintu mu cige gukora ama mode pass avanga ibiharuro indome amasembore gufatira ku bindi bintu atari ivyo bisanzwe bifatanye n'ubuzima bwanyu ico n'ukuri uriko aranyumviriza iyo mpanuro agenda yitwaye minimum kuri mode pass mwashobora kugira ikintu muhahinduye ndiko ndaraba ko hari ikindi kibazo cigenga noba nabajijwe ntuze Nyankamugayo Nyankamugayo yambajije ikibazo kigira kiti yagize ati
iperereza ko rifata abantu benshi cyane mu nyuma rigasaba n'amafaranga. Mbega nohanura abantu ko iyo basabwe amafaranga boheza bakayatanga. Ico ngaha nk'ubu nababwiye ikintu gitomoye kiri clair hagati ya 2015 na 2000 kwegereza 2020 mu iperereza bafata ko uwurwanya ikiringo cya gatatu afashwe ashobora kwicwa. Hagati inyuma yaho muri definition ya menace à la sécurité nationale bafata ko uwufashwe yagirizwa ko avugana n'imiharigwana cyangwa akora n'imiharigwana uwo nawe nyene ari uwicwa. Muri ico gihe umuntu wanyu aranyurujwe murabizi agafatwa akagenda ukaza wumva mu gutabaza ngo uyo muntu nta n'ibintu bya politike yararimo. Iryo ni kosa rikomeye. Mwibaza ngo muriko muramukingira muriko mukingira bamufashe kugira ngo ico baza kumwicira ntikimenyekane. Ni vyiza ko iyo mubizi munyarutsa kuvuga muti uyu muntu turakeka ko yobazize kino kintu. Muri ico gihe n'umutabariza ashiramwe ingufu nyinshi akabwira ati uyu muntu ndumva ko hariho risque nini cyane ko ari mu bazoca bicwa. Ico ni kimwe. Cya kabiri, iyo wamaze kumenya ko yafatiwe ibintu bimeze gutyo ntihagire uza kuguhenda ngo uzana amafaranga, uyo kenshi aba ari uwicwa cyane baba baramaze kumuheza no kumwica. Abantu babahamagara mu miryango ngo nimutanga amafaranga benshi babikora umuntu bamuhejeje kumwica bakagira bati imbere yo kumwica baba baramudedaguje amafaranga yiwe ari he mu muryango ni bande bayafise ni bande boyabazwa bagasigara barabaka ayo mahera umuntu baramuhejeje. Nta kamaro na gatoyi ko kujya gutanga ayo mafaranga. Muramutse basi munanirwa mukumva mwona yatanga nimushire mu bwenge na bukeyi mugira muti imbere yuko ndayaguha nimumpe signe de vie yiwe munyereke mumunyereke afashe ikinyamakuru cyasohotse uyu munsi cya iwacu dufate cemenya by'ukuri ko uyu munsi uwo muntu akiriho canke ikindi kintu nyene kinyereka ko ari foto y'uno munsi uraba ubwenge ushiramwo habeho minimum ya signe de vie y'uwo muntu nimba koko amafaranga yokora. Ariko by'ukuri abantu barekugwa kubera amafaranga bari kurushi cyane. Kenshi uwurekugwa kubera amafaranga aba ari umuntu basanzwe batari kwica bakacagira bati reka tunajye n'uwo muryango ivyawo, ariko uwo bica ntashobora gukira kubera ko hatanzwe amafaranga. Ico ntakiriho. Rero je nohanura no kuri abantu ko ivyo bintu bo bishira mu bwenge ko abantu bibwa birababaje. Turafise abantu benshi banyurujwe ugasanga iruhande y'ukunyuruzwa umuryango barawuriye, harabagurishije amazu yabo, hari abasigaye mu kangaratete bakabura umuntu bakabura n'ibyo byose biratunga abana byose bikagira rimwe. Hano hantu abantu bahagirira ubwenge bapfumwe basi bagira n'akantu ko guhanuza. Nimuhanuze mureke kwishinga abantu babwira ngo aba nibo banyuruza abantu. Ibyo byose amakuru dufise angana gutya ku bibazo by'abanyuruzwa niwa mpanuza nzoguha impanuro natabagiye urahanuza ubundi umva wo kwizigira, ariko aba ari umuntu uziko bino bibaza biza bikurikirana ashobora kuguha impanuro ifashe. Rero ngomba nje kundi mugwi ibibazo nabonye bifatanye mpereye ku kibazo cyo kwa Wilson. Bino bintu bimaze imisi tubona ku mbuga ngurukana bumenyi aho hariho bano bantu tubona bafashe intumbero yo gutuka abandi. Muze kumbabarira kumwe mvuga niko mvuga, muravuga nti uko ico mu nkundira nikije nyene mfise imvugo jewe nkoresha sishobora kuyihindura ngo mpindukire ku kibazo kuko haje ikibazo gishasha uyu munsi kujya mvuga niko mvuga n'ukuri. Abankunda mu nkundira ubwo buntu mfise ko nyene muzi mvuga sinzobihinduzwa n'abakorera iperereza cyangwa abatarikorera cyangwa abagira nabi. Abo ntibazokigira bampinduza ukomeze, nzoguma ndi jewe. Nico gituma no mu nyisho nza gutanga muze kumbabarira ko nza kuvuga kujya nyene munzi niko n'ubu nza kwishura bino bibazo. Ku kibazo bwa mbere bwo gihambaye rero Node yavuze ko kirafatanya n'ibinyene byavuzwe. Icitwazo twabonye hano abantu bakoresha kijanye n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi mu 1993. Ubwicanyi nkuko ONU yabitohoje bufise des aspects génocidaires ziboneka kuko hariho daire benshi bishwe atakindi baziza kiretse ko bavutse abatutsi. Ico kica cinjira muri definition nyene ya génocide kiretse ko habaho d'autres considérations. Iki citwazo cyabo
bagiye baravuga rero Inode yabisiguye neza bihagije, sinoza kugira sinza kubishimika kw'ivyo, nuko iyo bariko barabivuga vy'ukuri atakuri baba bariko baratanga. Mbega iyo raporo ya ONU yo nyene yajivahe? Iyo raporo y'abahinga ba ONU yajivahe? Iyo raporo y'abahinga ba ONU hano natwa Fokode ntiyari bwavuka, yavutse en 2001, donc si ibibazo Fokode yakoze ko muri ico gihe umuntu adufashe ko twari kuba twakoze ku kintu cyo muri 2001 mbere yuko Fokode ivuka, uva we waturenganije. Ariko kugira ngo ijya raporo ya ONU ibeho, habayeho effort zidasanzwe za societe civile y'ico gihe, na cyane cyane Ligue Iteka. Ligue Iteka yagize uruhara rukomeye cyane kugira ngo bishoboke ko ONU irungika abaza gukora ajya amatohoza. Ligue Iteka ifatanije na Fédération Internationale des Droits de l'Homme, harabayeho n'andi makomisiyo yaje gufasha imbere yuko ONU yo nyene itindi igashikirwa nayo ikemera kurungika. No mu biri muri iyo raporo, ibintu vyanditswemwo, hariho igice kitari gito cyatanzwe na Ligue Iteka. Hariho na contribution zatanzwe n'abandi, notama imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Frodebu muri ico gihe. Ariko uruhara rwa Ligue Iteka n'amaorganisation internationale sur les droits de l'homme intangere kugira ngo ijya raporo ibe yarabayeho. Ico conyene kuba niyo ariko baravuga bagisimba bakibagiza ko ari urugamba rwa société civile, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Ikigira kabiri nuko société civile yo nyene yabandanije kugwana kugira ngo bino bibazo vy'amacrime du passé, yabi vyabaye muri 93, yabi vyabaye no mu yindi myaka, ntibifutwe ntivyibagirwe, hariko haraba amasezerano yarusha, ivyo bintu bifate ko ingingo. Impande zajyana ico gihe, hariho impande zitari zikeneye ko ivyo bintu bishigwako ntuze nini, akisa nini bishimikwako. Kubera iki? Mu mpande zari zifise ubutegetsi muri ico gihe, hariho uruhande rwa Frodebu baba ariko bwagirizwa ko bwakoze genocide ku Batutsi, hakaba uruhande rundi kuri Iprona nabo wasanga bariko bagirizwa ko bashobora kuba bari bo bishe President Ndadaye. Rero izo mpande zibiri ingingo zagenda zifata, warabona umengo baripfuza ko umengo hobaho ko ivyo bintu bibiri bitera vyanirana, bakavuga ati twubake ibindi bishasha, ariko iyo passé tuyireke. Uruhara rwa société civile rumentena ko bijya bintu bitegerezwa kugumamwo intangere muri ico kiringo. Ikigira gatatu, akora udarusha imaze gusinywa. Akora udarusha ifise ivyo twita mécanisme de justice transitionnelle, ama mécanisme yumvikanywe kugira hakore ku vyaha vyo muri kahise. Ayo mécanisme harimo gushiraho commission nationale de vérité de conciliation, hariho gushiraho commission d'enquête judiciaire internationale kuraba ko habayeho genocide, crime contre l'humanité na crime de guerre. Hariho kandi gushiraho tribunal penal international pour Burundi mu gihe bosanga ivyo vyaha vyarakozwe. Inyuma harabaye ibiganiro hagati ya Nations Unies na leta y'u Burundi, bahereza kuri mécanisme zibiri zivanga, zimwe zitatu bari bumvikana ko habaho sévère ibamwe abarundi n'abanyamahanga, hakabaho na tribunal spécial yobamwe na nyene abarundi n'abanyamahanga, ikaba mu Burundi igaca imanza kuri ivyo vyaha bikomeye cyane. Ngira ndababwira, nko mu kiringo jewe nari ndongoye force hagati ya 2009 na 2013, nibwo rugamba rwa mbere twagwana muri force, kwari uko hajaho izo mécanisme buri munsi, buri kwezi, buri ndwi, wasanga turi mu bintu bijanye n'ingene izo mécanisme zijaho. Awakurikira wese amakuru ico gihe arazi incuro nkajewe ngira nakora iryo jambo ngo ubutungane bw'inyuma y'intambara canke mécanisme de justice transitionnelle. Fokode turetse force, Fokode yo nyene yarakwiye muri za kaminuza yigisha abarundi ivyo bintu vyari vyaremewe kugira ngo badufashe kugwanira ko zijaho. Mbere je nababwira, mwavuzemo nk'umuntu yitwa Pacifique Ndayisaba, umunsi wa mbere namumenye nari muri kaminuza y'u Burundi muri amphithéâtre ijya ya économie, twagiye gusensibiliza la communauté universitaire kuri kino kibazo cya justice transitionnelle kugira ngo babe benshi badufasha kugwanira kwizi mécanisme zijaho. Abantu baribuka uruhara rwa force kugira ngo habeho consultation nationale, tugume dupusa leta ko iburi saganirizo gushika yemere ko zijaho izo mécanisme. Rero umuntu uyu munsi
aza kutubwira ko ariko aragwana kuri ivyo bibazo akabanza gutuka abagwanya izo ntambara zose, hariho kabaza. Kuko uwushaka by'ukuri kurwana ico kibazo, icya mbere ni uko abanza kurokonesa etape zamaze kubaho. Iyo raporo yarabayeho, les accords d'Arusha zarabayeho, les principes z'ibiteza gukorwa zarabayeho. Uwo muntu yategerezwa kubanza kumenya aho urwo rugamba rugeze, akavuga ati abandi bararugwanya bararugejeje aha, twebwe natwe turitunganije, tugira turubandanye, turakoze une structure igwanira ico kintu. Ku bwanje c'est légitime ko abantu babigwanira, c'est légitime. Je sindi mu ruhande baza kuvuga ngo kubivuga ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi en 93 kandi uwo muntu akagwanira ko habaho ubutungane n'ukuri kuri ivyo bintu, c'est légitime, nta kosa riri mu kubigwanira ivyo. Nuko umuhutu yitunganije bakajya bakavuga bati turakeneye ukuri n'ubutungane ku byaha vyakorewe abahutu, c'est légitime. Nuko abatwa bagiye hamwe bakavuga bati hari ibi byaha vyakorewe abatwa, turakeneye ko umuco uboneka n'ubutungane, c'est légitime. Nuko abaganwa burya haravugwa muri rusanga abatutsi, ariko abaganwa barafise ibyaha bakorewe ukwabo, nabo nyene bagiye hamwe bagakora une structure isaba ukuri ku vyaha bakorewe, c'est légitime. Donc kuri ico iwanje cyo si kibazo, ariko ko umuntu aza kubikoresha kugira ngo asambure amastructure yose de resistance ariho, aho hariho kabaza, aho hariho kabaza. Ko umuntu amara umwanya wose aho kwitura inzego zaba iz'igihugu cyangwa iz'isi zofasha ivyo, akamara uwo mwanya agwana n'umunyagihugu nkawe, hariho kabaza. Mu bisanzwe twe muri société civile ntibaza société civile, société civile ntiyitura société civile. Fokode ntishobora kwada bivuga ngo hari ikibazo rigiteka itakorako, ngo nundi tuguma dusaba rigiteka ngo kitagikorako, ngo rigiteka ntakimaze kubera ko itakoze kuri ivyo ntibibaho. Nimba rigiteka itabikoze, Fokode turi des citoyens qui ont les mêmes droits que ceux de la rigiteka, turashobora kubikorako ivyo bibazo. Le Conseil de sécurité des Nations Unies itabanda hari iyo raporo biyemeje mugabo kuja ngaho gatuka ngo watutse Fokode, watutse Pacifique, nta na kimwe. Ni umunyagihugu ariko atuka uwundi ngo kubera ko ibi bitabaye mu gihugu mfise iyihe ngingo jewe kubiba mu Burundi. Rero ndemera ko iyo kombi iri légitime, nimba koko ico bagwanira ari ico, tubasavye ko nuko ngo ijambo gusaba kandi bivuga ko ata munyagihugu asaba uwundi, nimba koko ari byagomba gukora, numva ko ico baciza uwo kwitunganya bagakora ishirahamwe nyaryo ryemewe ryiza ribandanya rigwanira ku gateka. Nimba hari aho bakeneye amakuru, nimba hari abakeneye amasutien, ahakeneye ayandi mashyirahamwe ko agira icyo afashije, akagira icyo afashije. Nayo muri société civile tumenyereye ko ishyirahamwe rimwe ryose rigira ikibazo rikorako rikakigumako neza kuri ico nyene. Ico ngira kiraheze ico cyitwazo ku bwanje, numva no kigarukiriza ngaho. Bambagije amazina y'abantu, kimwe kingora je kirangora ico kuvuga ku mazina y'abantu. Abariko baragikora ko bo kibandanya uko bo bacyumva, uko babona bugikora. Mugabo hari ingorane iba ku bantu bose bahari hagati y'akazi na muntu, ndayibasigurire, ariyo benshi abatwumviriza rimwe na rimwe bakora kudutahura. Abahari hagati y'akazi na muntu ntibiborohera gukondana buriya. Uzo kumviriza imvugo yacu kenshi bamo conditionnel. Conditionnel ntituyikoresha kuko tutazi ko abo bantu bakoze ico kintu, tuyikoresha kubera ko hari aho tugaruka tukavuga tuti si twebwe dukondana. Nico gituma wumva amatohoza yacu yerekana ko naka ariwe yoba yarafashe uwo muntu, yoba yamukuye ngaha amujana ngaha, hanyuma ko hoba habaye iki. Muzokumviza niyo mvugo yiwacu. Rero uzokumva ko umuntu wese yinjiwe gose n'iyi combat de droit de l'homme, kajya kantu ka présomption d'innocence kaguma katubushe, tukumva ko hariho aho tugarukira iyo turiko turagiriza umuntu. Niho hajya mwumva mvuga nti izina simpfa kurivuga, mugabo ndatanga amayerema yose ashobora gutuma abantu bobona uwo ndiko ndavuga uwo ariwe. Mugabo ugasanga hamwe hamwe sinashobotse ndomako urutoke. Bambagije bati Wilson yambagije ati yavuze nk'uwitwa yavuze kuri nko kuri Pacifique Ndayisaba,
ati umuntu waramutabaye niko avuga, aravuga ko wamusanze aho bamutaye, aravuga ko wamutoye bakabarasa hanyuma ukamutwara kwa Mbonimpa. Um, muri ivyo hari ibiri byo n'ibitari byo kumbura, ntushobora gutanga iyo ntahe, mugabo nta kintu cyo kumwagiriza agenza gukora. Igihe ndamuherukira twitana de frère, ndamwandikiye navuga mon frère, anyandikiye anyita mon frère. Je ku bantu benshi shima kugumana ishusho nziza nababonye ko ibibi bikurikira cyangwa ibyo mvuga ko bibi kenshi sindabiha ikibanza kinini, kuko abantu baracanamwe mu nyuma bagasubira bagahura. Iyo kuva dutangura urugamba dadagira gutyo abantutse ndabatuka, abashyizeho imigwi, hariho n'abashyizeho imigwi muri opposition y'ukuntuka, nanjye iyo cangira bene ivyo nibaza ko ibyo baye bigoye ko hari n'abantu tuba tugishobora kuvugana ubu. Rero nabonye byinshi no muri abo basendetede nabonye abantutse bagarutse kundondera mu nyuma turi abagenzi. Jewe nshima kugumana ishusho y'ubuvukanyi tuzinanyeko. Rero habaye iki kuri Pacifique Ndayisaba, umwaka sinkibuka neza, ni hagati ya 2010 na 2012 cyane 13. Navuze ko yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi, nari namubonye twagiye kugira conference muri kaminuza kuri ibijanye na justice transitionnelle. Cyo gihe yarafashe ijambo, siba ko yari mu mwaka wa gatatu muri droit, avugana avec passion. Yari umuntu avugana ishavu, kandi ariko aravuga nico gihe yatwagiriza ko twebwe tudakora ibikwiye kugira CNDD-FDD iveho. Barumva avugana ishavu ryinshi cyane, ndamubona uwo mujene ariko aravuga. Hanyuma mu minsi yakurikiye navyo twaravyumvise mu makuru ko iperereza ryamutwaye, yagiriwe nabi, ico caraciye mu makuru ya RPA ndacibuka. Umunsi umwe ngiye muri hôpital kwa Karede, nari ngiye kuraba uwundi muntu arwaye, hanyuma sohotse haba abanyeshuri bo muri university barimo nabo muri n'abanywanyi ba Fokode, baranyegera barambwira yuko Pacifique nabo arwariye muri kwa Karede, kandi ko hariho des risques. Baravye abantu bariko baraca tutotu, bariko barazunguruka aho hantu, bavuga bati turabona abakozi b'iperereza baboneka ko bacunza hagwariye, turafise ubwoba ko mwijoro baza kuza kumunyuruza. Ico gihe ndababwira nti rero ico nibaza uko twobigenza, je ndaza kuza ndi jenyene mu modoka ndi kuri vola. Abakozi b'iperereza nimba bateguye kumutwara mwijoro, mwebwe ntimwerekane ko hari ikintu muhava mukora, mwerekane ko mwagumye mumeze ko mwari mumeze. Mugabo wewe mu cumbi yari yitegure, mwe mwamuteguye ku buryo nshitse ata minota iza kurenga 5 atarashika mu modoka, tubafate par surprise, nabo ntibaronka umwanya wo kwitunganya kugira banadukurikire, banabona iyo tugiye batangare bibaye, ku buryo batabona ico baca bakora kuko ntibazo bavyiteguriye nabo. Twagize gutyo, ndashika ubwo nyene baramwinjiza mu modoka, ca ndatsa imodoka turiruka. Twarirutse ntabwo twagiye kwa Mbonimpa, ico sico nimba yagiye kwa Mbonimpa byabaye inyuma, ariko ntitwagiye kwa Mbonimpa. Aho twagiye sinza kuhavuga kuko hari abandi benshi bahakeneye mu nyuma, cari ikigo ca Ecclesia Catholique, mugabo sinza kukivuga kuko hari abandi benshi cyatabaye mu nyuma, hari n'abandi byo bashobora kugikenera, ntaco ndakivugako, ariko ntabwo twagiye kwa Mbonimpa. Ikindi nuko ata mukobwa wa Mbonimpa aho twari turiye kumutekera canke yamuraba, abamuraba ico gihe hariho abari bafashije kugira ashobore kuja aho hantu, hariho umwigeme yari umugenzi wiwe, nabo bantu nzi, hamwe na jewe nashobora kuhashika, abo nibo nzi bashobora kumushikira. Kwivyo vyoba vyakozwe kubera ubwoko bwiwe, ko vyoba vyakozwe kubera ko ntamenye ko ari umututsi, ntaco nshimye kubivugako, ntaco nshimye kubivugako kuko abasanga mvuze nabi, rimwe navuga ko ntashaka, ntaco nshimye kubivugako. Ivyo byose abamuzi, sinibaza ko naho abantu bavuga ngo umuntu arashobora kwihenda kuri morphologie, sinibaza ko woshobora kubona Pacifique Ndayisaba ukihenda ko ari umututsi, ariko nimba vyibaza uko ntaco. Imyaka myinshi narabonye yandika ku mbuga nshimira, ngira nkuko hashitse itariki cyose byabereye ko yamwanditse, yarabyanditse imyaka myinshi. Sinzi ko yagiye kumenya ico kintu uyu mwaka, nimba ariko bimeze nta kundi, kumbure hazobaho igihe, je rappelle mon frère, hazobaho igihe dusubira guhura tukavugana neza. Hanyuma ndamuzi mu bindi bihe vyiza, ari mu biyamirije ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza, je niko ndamuzi. Hari ibyo twakoranye, ndotanga akarorero kamwe, igihe Denise Nkurunziza aja muri Australia,
muri 2019 niba ntibeshe agiye kugurura konsula muri ville yitwa Perth Pacifique. Twarakoranye turatunganya imyiyerekano aranayikora, turandika rwose ku mbuga ngurukanabumenyi, wabikwerekana abo bibona, twiyamiriza ingene Australia iri kwiremeranya gukorana n'iyo ntwaro ya Nkurunziza. Ico twaragikoranye ndakemanga, sinzi we ko tukemanga, ariko twaragikoranye. Rero jewe nshima kugumana des souvenirs nziza z'ico gihe kurusha ko noja ku majambo mabi y'iki gihe. Iyo umuntu wamwise ton frère ni ukubaha ijambo wakoresheje. Pour moi c'est un frère. Les frères birashobora gushika umunsi umwe bagacanamwo, hanyuma les frères birashobora gushika umunsi umwe bagasubirana mu miryango. Turabifise ko namwise mon frère, c'est un frère pour moi, je me limite à ça, sinshobora kuvuga nabi. Ku kibazo mwambagije kuri Félicité Nkunzimana, mugira muti niwe subiremwo rya zina yoba yitwa mbega ninde riraze kuza hafi sindiko ziri ku nama. ziri ku nama. Ico novuga ngaha naco ni giki? Ubwa mbere kuvuga ko jewe nasize ahabona ifoto yiwe sivyo. Ifoto yiwe yashyizwe ahabona ndibaza na Wilson, niwe yamukoze ko amatohoza. Hanyuma ifoto imaze kuja ahabona, uko nkoze nta kintu na kimwe nemera ntagitohoje. Abantu bankurikira nko kuri Facebook baramaze kubona ko urubuga rwanje rwandika inshuro nyinshi hari uwo bazi uyu muntu. Iyo hari umuntu amaye, niyo bamwe bati twebwe hari umuntu yanyurujwe, kubera ko ziperereza naryo rishobora kuza kurondera kunta mu mitego, abantu barampa ko umuntu yanyurujwe bakambwira ibintu byose, ariko muzosanga hajya ku rubuga iwanje ngo hari uwuzi uyu muntu, kugira ngo n'imiburiburi imbere yuko jewe ndabikoresha mbe mfise n'abantu na batatu batandukanye bemeza nabo iyo nkuru, singwe mu mutego w'iperereza kumwe babikoreye nka Mbonimpa muri 2014. Rero mbonye nk'iyo foto ya Félicité iriko irakoreshwa, naragize nti ndakeneye kumenya ko nk'uyu muntu atobara umuntu ariko arabeshegwa, uyu muntu ni inde. Rero uko nama ndabikora n'ubu woja kurabonye arasanga ko abandi bantu banditse ko hari uwuzi uyu muntu. Iyo hari umusoda yapfuye muri Kongo muzosanga ko hari uwuzi uyu musirikare. Rero nawe narayishizeko, ico ndakemanga nkuko ndabikora kuri abo bose, nta na kimwe namwanditseko, nta na kimwe namuvuzeko. Ndashaka kuhinyuza uwo muntu uwo ari we. Abanyishuye, hariho abanyishuye bati uyu niwe ziri ku nama. Ndababaza nti mwabikuye he, mwamenye gute ko ari we ziri ku nama? Bambwira ko babikuye muri space yabaye muri ico gihe. Navuga nti aho nta source nshasha ndose ntaco nkuyemo. Par contre kumumenya ko ari we Félicité Nkunzimana, ico cyarabaye confirmé n'abamuzi bose. Sanga ni n'umuntu ava mu muryango wo hafi w'iwanje. Imakamba, turabanyamakamba twese n'imiryango dukundana. Uje yitwa Félicité ava mu muryango, imiryango yacu irakundana gose, n'abantu twakuze tugiranira imanza. Nejo ubundi muri 2018 nabuze umuvyeyi muri uwo muryango, baraje kunshigikira igihe nabuze papa, baramfasha kumushingura. N'umuryango nkunda dukundana tuganira neza. Ico ni kimwe novuga, n'umuryango witeka n'abantu bisoneye. Ico nico kindi cya kabiri novuga. Icya gatatu nuko ari umuryango usanzwe urimwo abanywanyi ba CNDD-FDD barimo uwo muryango. Nawe woja ku nshuti direct ziwe ujya bazanye ifoto, ndabizi ko barimo aba CNDD-FDD, barimo n'abegereye cyane Reverien Ndikuriyo. Ariko ico jewe ntashobora kuronka kujya kwemeza ubunyene, no kuvuga ko ziri ku nama ndamuzi. Ico ntazi je sindacemeza, niko nkoze abantu bose baranzi. Umunsi namenye ko ari wewe nzovuga uko, mugabo ziri ku nama jewe ntawe nzi. Félicité Nkunzimana ubu ndamuzi kuko abantu bose barishuye, inshuti ziwe, abagenzi baranyishuye. Mugabo ko bamenye ko ari we ziri ku nama, ico ntaco naronse. Rero ico nshobora kuvuga, ijya foto nyeneyo burya n'umuntu ava mu muryango w'iteka nzi, imiryango ikundana n'uwiwacu, dushobora kuba dufise n'ubucuti bwa kure. Mugabo umuryango ufise n'abanywanyi ba CNDD-FDD byo ntangaza. Umunsi nosanga ari we ziri ku nama notangara gose, kuko numvise ivyo avuga nkasanga umuryango wiwe nzi aba CNDD-FDD begereye cyane Ndikuriyo, nukumirwa sanze ari we avuga bijya bintu. Rero ngejeje aho, uko nkoze nubaho umuntu wese, ivyumviro vyiwe nimba ari bijya ndavyubaha uko. Ariko gushika uyu munsi sinshobora kwemeza muri kino kiganiro ngo ujya foto niwe ziri ku nama. Nico cyonyine numva nogera. Ikindi nokongera ko n'ingene hari ibintu nabonanye CNDD-FDD numva muri bajya abantu
muri CNDD-FDD igihe kitari gito iyo hasohotse amaraporo y'amashyirahamwe mpuzamakungu Transparency International, Human Rights Watch, Amnesty International, sinzi ko mwanya mwumva ko igihe cyose umuvugizi wa leta cyane cyane nk'igihe cya Philippe Nzobonariba yaca avuga ngo ni jewe nandika izo raporo, ngo hanyuma ngo ayo mashyirahamwe ngo agashyirako umukono. Hari aho bavuga jewe nyene, hari aho bavuga FOCODE n'ayandi mashyirahamwe yo muri societe civile, ngo nitwe tuzandika bagashyirako umukono ngo bagasinya. None nagiye numva abo bantu bariko baravuga bafata ivyumviro bitanzwe n'abandi ngo ni jewe nabivuze, ngo ce sont des garçons de course. Nkana yanje abarundi twige kubahana. Ubu muraraba umuntu nka Reynolds Butare mukiyumvira ko ari umuntu batamika ijambo, nimba bishoboka ni mu bigerageze abavugira ibyo mushaka. Muraraba umuntu nka Wilson mukiyumvira ko ari umuntu upfa guterura ngaho ukaja gutamika ijambo, ni mu bigerageze atangure kubavugira iby'iwanyu. Ariko aba benshi muri abo twarabaye abagenzi, abo numva uno munsi bantuka barazi ko bo nyene ata n'umwe n'umunsi umwe nigeze ntuma ngo genda umvugira iki, nta munsi n'umwe. Nimba hariho nigeze kubituma aza atange ko ntahe ti jewe yarantumye kuvugira ijambo ndarivuga ndamushimagiza ndamukorera ko yabintumye, nta munsi n'umwe nkora ikintu nk'ico. Ubwa mbere bwo jewe sinishura abantu bantuka, abasende David baranuka nta munsi n'umwe ndabishura, abandi kuzindi impande bantuka ndabishura. Urumva ko ataho bihuriye. Abo bantu ndabubaha uko umuntu wese ndamwubahira ivyumviro vyiwe, ndamwubahira iteka ryiwe, nubaha bose nabo nyene ku vyumviro vyabo ndabubaha, nkabipfuriza ko nimba koko intumbero yabo ari ukugwanya akarengane CNDD-FDD ikora, bokwiga neza bakaraba ko ivyo bakora bitumbereye kugwanya CNDD-FDD nuko bitariko birayifasha. Turavye ibyo twavuze ngaha, abantu bakora CNDD-FDD uko baba bameze, dusanga ivyo bakora bija kugwanya abo CNDD-FDD nayo yamaze gucapa nk'abansi bayo. Hari kuva kera umugani wa kera cyane uvuga ngo l'ami de mon ennemi c'est mon ennemi, canke l'ennemi de mon ami c'est mon ennemi aussi. Rero umuntu afatiye kuri ivyo yohava asanga ivyo bakora bifasha CNDD-FDD, uza kubikeka ko bariko bafasha CNDD-FDD atoba yihenze cyane, kuko ivyo bakora bitumbereye kugwanya abo CNDD-FDD nayo igwanya. Mu mwanya umwe tubona les cibles bafise, arizo cibles n'abashima ko ari aba CNDD-FDD bafise, hamwe nanjye mvuga ba Murundi Cakenge n'abandi. Iyi nzira bakoresha zigasa, cyagira ati none aba bantu koko baratandukanye canke ni bimwe. Icyanyuma ngira mvuge kuri iyo groupe, ntabwo jewe nibaza ko bose ari bamwe. Uwo ni jewe ngira mvuge nka jewe nyene, sinibaza ko bose ari bamwe. Hariho abo navuze ko ari de conviction tuzi kuva kera ariko bavuga, navuze ko nubaha umwigisha wanje Emmanuel ko ndamuza avuga uko twavuganye kera, naho yondera inyandiko twandikiraniye ya 12 ou 13 aza gusanga ibyo twavuga ari twese ibyo mvuga nivyo navuga, ibyo wavuga nivyo yavuga ico gihe. Ku bwanje sinibaza ko ibyo bivugishwa n'amahera bamuhaye niko nizo conviction ziwe zijya. Hanyuma hakabamwo abandi nikeka gose ko arabakoze ibiperereza, abo barimo. Harimo kandi abandi nibaza ko bashobora kwisanga bakurikiye ikintu, bashobora kuba batakize neza, uwo mwanya bakibaza ko ari izo conviction. Ariko ko yenda baravye mu bihe bitandukanye ingende ivyo babayemo byose ari bamwe avec passion, hari abo nshobora kwibaza ko bakurikiye ikintu batabanje kugishishoza neza. Nk'umuntu ashobora kutwagiriza muri FOCODE ko dufasha muko yose, aho mvuge nti mu byo bavuga harimo ikintu kiri ukuri, nuko ingwano yiwanje itari ethnique. Ni ukuri co iyo bakivuze ntibabambesheye, ntabwo jewe ngwanira ubwoko, ngwanira abarundi bose. Nipfuza igihugu abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abaganwa babana amahoro, abakristu abakatolika abaporote abayisilamu n'abatemera bose baba mu gihugu, kibakingira bose ico kimwe, kibubaha bose ico kimwe, kibaha uburenganzira bungana. Rero bavuze ko jewe ntari mu ngwano y'ubwoko, ntibabambesheye, nivyo je singwana ingwano y'ubwoko, ngwanira abarundi bose. Bavuze bashavujwe nuko mubo FOCODE ifasha habamwo amoko yose, hariho nk'umwe muri bo nzi neza ivyo yakoze nko muri 2015 mu gihe bari mu myiyerekano muri biriya bice ngira za Bujumbura, Rirare canke Mwaro, sinibuka neza ko ari Rusaka nuko ari muri Mugongomanga. Hariho nko mu myiyerekano aho mu butegetsi yaje kwica abantu, baricamwo umuhutu yitwa Adele Ruzoyi. Adele Ruzoyi n'umuhutu muri baje nyene bantukira kuba mvugira muko yose. Je ndazi umwe muri bo ari we yubatse inzu y'umupfakazi wa Adele Ruzoyi. Umupfakazi wa Adele Ruzoyi
bamutaye ahari imbonerakure zivuga ziti wagiye kwishinga abatutsi niwibonere ko ubu rero inzira kuguye ko turabe ingene bigenda. Uyu muntu ari muri Australia ntaco atakoze kugira agarukire kuri uwo muryango, arawufasha arawubakira inzu irahagarara. None nk'uyu yoshobora kunyagiriza gute ngo ni jewe ngo nshobora gufasha mu bundi bwoko kandi nzi ko yakoze ikintu nk'ico? Rero niho mvuga ni hari ibyo ntazi ibyo ari byo, ariko umwe wese amenye ko uwo nita mon frère jewe iwanje guma yitwa mon frère, antuka atantuka c'est un frère pour moi, nzoguma ndabifata uko. Watamfata uko biramusha, je nzoguma ndamufata uko. Ego Pacifique natwe tubakengurukire, ariko twibutse abariko badukurikira ko cyabaye ikiganiro kidasanzwe, twahaye umwanya udasanzwe. Mu kanya turasoza n'igice cya nyuma cy'iminota 15, ariko Pacifique Munkundiye Chauvin mu Gwengezo yasabye ijambo kandi ry'umunota umwe, sinzi icyo yifuza gushikiriza abariko batwumviriza. Chauvin mu Gwengezo, nimba muri ko muranyumva, umunota mwasavye turawubahaye. Murakoze cyane Gilbert. Nashaka nshyize utuntu dutatu. Burya muri imigwi yose twagwanije ubutegetsi bwa CNDD-FDD, yaba politike, yaba civile, yaba media, siko hariho ibintu byagiye utuntu twagiye turaducamwo dutuma nk'umbure hari ibintu vyononekaye cyane. Ariko rero icyo nagira nshyize ni iki, nuko tutokwibagira ko dufise l'obligation, un devoir sacré, yuko twokwibagira ivyadutandukanye twese, yuko twokwibuka yuko igihugu c'iwacu hamwe twotwagwa n'ivyo bintu, yuko imigwi yacu iriko irabatraverse n'abantu bakorera CNDD-FDD, ntitwosubira kuvyuka, ntitwosubira guhaguruka. Nico gituma nsavye nti dusenyere ku mugozi umwe. Les politiques niyo reproche bagumye baduha yuko tutasiye ku mugozi umwe. Dusenyere ku mugozi umwe, ijya documentation, ijya service de renseignement, ijya sûreté. Pacifique, c'est un homme incroyable. Ayo mazina yose jewe narayabayemwo, je ndakuze, j'ai 67 ans. Donc dusenyere ku mugozi umwe, twibagire ivyo byose bitandukanya, twibagire ko ijya service de renseignement yodutesha, dufate urugamba, dufate iya mbere mu kurwanya igihugu c'iwacu, tugishayure, tugikure mu buja kuko kiri mu buja. Ica kabiri nagira nshikirize, buriya abari hariya bagumye batoba urugamba rwa politiki na société civile, barimo benshi hajya. Hari uwo twashikije ngaha, mbwo hari uwundi jewe tuvuye Dar es Salaam tukaja aho twaciye, hari umuntu atigeze aseruka muri société civile. Uko naguma ndahaca kose jewe nagumye ndamubaza, uyu muntu ari hehe, batari mu cyumba hari ntageza kuza ngaha. Hari uwo je navuze, hari uwundi ntavuze, s'il vous plaît. Kandi dutegerezwa kwiga kuvuga ibintu uko biri, sino nituzokira, ndabarahiye. Ego Ica gatatu nagira nshikirize, Pacifique yagishizemo, duteza kumenya ico duharanira twebwe nk'abarundi mu bumwe bwacu diversifié, abahutu, abatutsi, abatwa n'abaganwa. Tumenye ko dufise umwasi umwe. Muri Finland, kiriya kintu navuze jewe hajya mu nama, Edouard agitangura yabonye ko je naratse cyane, parce que batangiye kutubwira ibintu ivy'intebe, tahe aba bazungu ntacyo babafasha, dutahe mu bakate, dutahe woshaka iki. Ujya mu Gwengezo je mama wanje n'umutarekazi, mu Gwengezo n'umutare, mu Gwengezo ndagukeneye quelque part en aparté. Namubwiye nti ivyo nivyo vyatwishe. Namwisho n'usubire kuvyo, jewe sinaje ngaha, naje ngaha umunyepolitike ashaka gushayura igihugu, kandi nituje mu bintu vy'ibiti muduha
kuko jewe insinye nzoba mpemukiye ibihumbi amajana ane ari muri Tanzania, nzoba mpemukiye ibihumbi 50 biri muri Kenya, nzoba mpemukiye ibihumbi 300 canke 250 biri mu Rwanda na Uganda. Ivyo rero bireke. Donc hari ikintu ca manipulation turinda kwirinda cyane, me tukamenya ko hari ikintu kirengeye ibindi byose, turinda kuja hamwe twese. Ariko mutwemereye Chevino no mu bwengezi twavuze ko tuzobatumira mu kindi kiganiro tukurondera gushira hamwe abarundi, ngira mwotwemera umwanya wagiye tukaja mu gice cyanyuma tugasoza kuko ivyo riko ririterera. Urakoze namwe kuntahura. Pacifique nahazwe dusigaranye iminota 10 uno munsi mu badukurikiye, hariho abarutse vuba, hariho batazi neza kumbure baronse inyigisho shasha kubijanye n'ibikorwa vy'iperereza, ariko kandi mbega ko mwatanze amakuru yose abatwumvirije bayakoresha iki, yafasha iki, ahindura iki mu buzima bwabo, hanyuma kandi afasha iki igihugu ku vyari bisanzwe biba. Jeriberi hamwe nkundira gatoya, hariho umunywanyi yari yabajije ikindi kibazo yacanditse naco nyene gisa nk'ico yabajije ati niki cokorwa kugira ngo abarundi ntibashishikare kunyuruzwa nk'uko biri ubu, mbega ninde azobihagarika, ni leta canke n'amajwi y'abatavuga rumwe na leta bazohaguruka bakava mu gacerere bavugire abene gihugu? Ngira ngo ni rukurikirana wakabazo ariko urabaza yoca kishurira rimwe. Ego kiretse yuko ngira ko babajije kubijanye no kunyuruza, ariko kandi ngira icaza kwishura ko Pacifique niki kijanye na kino kiganiro cy'ukuntu iperereza rikora nubwo n'ibyo kunyuruza abantu navyo biba birimo. Hama hari ikindi nagira nshikirize kuvyerekeye ziri ku nama, s'il vous plaît. Ego mugwengeze mugerageze gusongora, sinzi ngira no munyamakamba w'iwacu ngira muramuzi kuturuta. Iri ku nama Semakuzina. Nimba ijya foto ari we Semakuzina, uranyumva? Rero ngene kumenya nimba ujya mu gwa kuko harabaye umugwi wiconstitué sur l'espèce zinegura ivyo intwari iriko. None nkene umuco no ngahanye, none uwo mugwi nkumbure woba urimo zikunana n'umugwi wafashe intumbero yo guhonya abahutu cyane cyane kunegura ivyo bakora, parce que nimba bagira bati ari umututa asubira kwicwa, nibaza ko ari ikintu ideal. Sinzi nkumbure hoba hari ibindi baharanira je ntize menya, ariko ari uko bohaguruka bagaharanira ineza abarundi bose, ntihagire umuntu asubira kwicwa, ntihagire umuntu asubira kuzira ngo n'umuhutu cyangwa umututsi. Jewe uko ndavyumva, ariko ngira Chevino mu bwengezi ngira muzotohoza ko ari we muvyarawe canke ari uwundi, kuko amazina ari we Semakuzina uriya yitwa Felicité. Ego Semakuzina. Kumbure ngira muzomurondera inbox kuko turi ngaha ikibiriraho byo hava bigora ko twemeza ibintu tutaramenya amakuru y'ukuri nkuko Pacifique yabivuze. Reka Pacifique asoze na nishure Chevino si c'est possible. Umva niwe twaragize ama verification menshi cyane kandi niwe, donc Chevino ta cousine niwe ziri ku nama, nta bindi. Yitwa Félicité, mvuye kure quelque chose je sais plus, mais Félicité n'ujya nyene nta bindi. Kandi muri kivyo bintu by'abarundi byo guhishira umuntu akora ikibi, bavuga ngo uhishira umurozi akagutwara abana bawe, ivyo bintu si vyiza mu abantu. Ikindi kintu nashaka kongera ko nyakubahwa Chevino, murakoze cyane kuko yaravyivugiye muri space yuko umuntu yitwa Chevino arabazi cyane, ngo ni nawe yatubwiye ko muri mu muryango w'abaganwa. Rero kuba muciye mu confirma neza yuko ari kuzine wanyu cyane gose niyo ego kuko niyo ngiranda nakubwira ikintu kimwe Reynolds, kuko niyo jewe narakunda kuvuga ku kintu iyo bariko baravuga ko umwana w'umwami gwa gasore atari umwana wiwe ari kivyagwa, nkagira ico mvuga avuga ati wewe ntusoye kuvuga ibintu by'ibwami, twebwe tubizi nitwe dukwiye kubivuga. Ego Wilson mugerageze duhana amajambo kugira ngo dusoze ikiganiro. Reynolds mwari mugiye kongera ko akabazo hanyuma Pacifique yishure durangize ikiganiro. Yari ivyo nyene pour aborder dans le sens ya Wilson. Umunsi wa mbere Félicité donc ziri ku nama
niyaba yumva ujya mu Felicite atari we ziri ku nama nagenda ashingisha urubanza canke naze ngaha nyene muri space avuga ati si jewe twumve nimba ijwi ryo hinduka. Donc umunsi wa mbere aza muri space en tout cas yanje ndamwumva d'ailleurs nagiranye n'umugabo sinari natahuye ko ziri ku nama ari izina ry'umugore naje menye ko ari ku nama yari twari dufise justement Chevino ariko avuga ingeri ya rugamba ziri ku nama capati jambo avuga ati Chevino wewe turakuzi ati uba mu muryango mwiza ego moi j'ai une mémoire imparable kuri ico kintu nta wuntsinda surtout iyo ari space yanje umuntu agafata ijambo sinshobora kwibagira ivyo umuntu yavuze yaravuze ati wewe Chevino turakuzi uva mu muryango mwiza aca atangura kuvuga ujya Minani Jean atangura kuvuga yuko yiyumviye Minani Jean ngo ku radio ngo ariko aravuga ngo bijyango vya ngo ari ngo mu radio ngo mu Rwanda jewe personnellement namwiyumviye n'igituma namenye ko ziri ku nama aho natanguye kumucishamo ijisho hamwe yatubwira ngo yarakiri muto ngo yarafise 10 ans ngo muri 94 undi musa akatubwira ngo muri 2015 ngo son frère baramwishe ngo abadede undi musa akatubwira ngo yari kwirondo ngo yumva ngo abamanifestant ngo bavuga ngo kinyarwanda ngo ariko na FDL nagiye ndamwiga pole pole ariko ito womenya cyo mu byo twamwize byose kandi twa nitwaje ngaha aya kuyayata ijya foto twashize ko ni ziri ku nama kandi n'ujya Felicite niwe ndabivuza aha ndavyemanze nta bintu vy'ama politique je ngandi ko ndakina sindi ko nditoza n'imitoza n'umuzontore n'ujya bavyumvise rero ngira Chevino ko ari mu muryango ngira bazovugana ariko ntitwoca tubiguma ko cyane yagirizwa iki s'il vous plaît ngira ngo Chevino mu kwengezo mudufashije twari twavuze muri kino kiganiro ko tuzakuguma ku urakoze cyane ngira ngo ibyo tuzobigaruka mu bindi biganiro ego tuzobigaruka mu bindi biganiro canke kumbure batohoza tworeka Pacifique akakishura hama tugasoza ikiganiro kimaze umwanya muremure ego ikindi naco gishoboka ngira Reynold arafise akanimero kiwanyu ngira arashobora kuzobarungikira kimwe mu biganiro bamaze gukora kugira ngo mutahure neza nimba ari mu muryango mukanamukebura ego Pacifique nazwe muduge kwijambo ego hari akabazo kanyuma nababajije mu gusoza kino kiganiro dusigaranye iminota 10 gusa ni namwe muhereza Pacifique nazwe ariko nishije ikibazo canje Pacifique nibaza ko bambajije kicabafukure ego cyabajije iki cyuko twaje muri kampanye bafukure ku ruhande rumwe Focode ico twara dukora nuko dushira ahabona bamwe mu bakozi biperereza baba ari mu bikorwa byo kwica abantu abo tuvuga neza ko tuzi ko banyuruje abantu kandi barishe ico nico kenshi Focode usanga ikorako ko toja kuri niveau yo kuza kuvuga tuti turazi ko nakara umukozi w'iperereza ko nakara umukozi w'iperereza ko nakara umukozi w'iperereza no cishura ko no havasanga nihenze kuko urumva Focode si jewe jenyene ico cyosaba ko mvugana na komite yose bakambwira ko yari ntumbero bafashe kuko navuze nti n'ubwoko bw'ibibazo bisaba kwitonda cyane nko kwishira hamwe nko irigi wacu Focode yo bayishira hamwe bene ibi bya Duradorome tugwanira uburenganzira bw'abagirirwa nabi ariko n'uburenganzira nk'abantu no kuri abo bagira nabi hariho aho tugarukira rero muri ico gihe mu mbabare simvuge jenyene Focode hariho jewe hariho vice president hariho secrétaire général hariho secrétaire exécutif hariho abakora muri ibi bibazo kugira mvuge ko Focode yinjiye dans une campagne birasaba ko ibingingo yafashwe na bose bize le pour et le contre bakabona aho dushobora kuyihenda naho tutahava twihenda ico gusa novuga nuko abamaze kubikora bobikora neza bagashishoza ntihagire aho bihenda ngo basanga hariho nk'uwo bihenze ko hanyuma bidufasha twese buriya ntibirinda gusaba ko twese tubikorera hamwe nico nkunze kuvuga umwe arakora iki uwundi agakora iki uwundi agakora iki bikunganiranira ugasanga byose biriko bizana ikintu ciza muri lite muri rusange kumwe navuze nti hari uja gukora amadosiye yo muri CPI je muri Focode nagize amatohoza kubanyurujwe utwara amadosiye muri CPI nawe arabitora akabitwara ntibisaba ngo est-ce que Pacifique bo bagiye muri CPI igihambaye nuko uja muri CPI namuhaye reserve makoresha akazitwara rero inzo ngabire dufite zitandukanye umwe wese azikoreshe zigume zunganiranira ntimuzi nk'ikintu mwakoze kidasanzwe cyadestabilize abo bantu bariko barakora ivyo bintu kuba bahagurukira umuntu akinumira
bakamutuka akanuma, bakamwambika ivyondo vyose akanuma, bagakora ibiki vyose akanuma, hanyuma bakazabona hagurutse abandi bantu babishura. Ico basigaye bakora bavuze bati n'ubu twebwe ntitwishura abo batwishuye, ni wa wundi nyene guma batera wa wundi nyene ataco yigeze avuga n'umusuma, ataco yigeze abishura. Byarigeze kuba kenshi muri CNDD-FDD bagakora de campagne bantumbereje ko zukungirira nabi, zukuntuka, zukuncafuza, byabahindukirira ko ukaza wumva ivyo nyene bakoze ngo ahubwo ngo ivyo bintu ngo Pacifique ateza ko ari we yavyiteguriye kugira ngo bize bimufashe. Rero nabo nza numva ariko baragiriza abantu ngo ni je nabatumye, ata kimwe nabatumye, kuko byabadestabilije umwe wese, kuko hamwe no kwiremeka byose nanje ntikumbure ntivyo dufasha. Umwe wese kimwe n'amaniko ndavuga, umwe wese iyo ngabire yiwe nayikoreshe. Uravye nk'ingabire ya Wilson wumva yarafashe amajwi y'ibintu byaciye mu space yose, c'est incroyable, ni ibintu bitangaje gose, usanga afise ibintu byose byavugiwe mu space, nta numwe yokwibaza ko ari umuntu yararifise. Umwe wese iyo ngabire izofasha kukiza kijya gihugu, twese duhana agaciro, umwe wese yakoze ikintu c'akamaro tugishigikire, tugihe inguvu, tumushimire, nivyo bizokiza Uburundi. Nza kurangiza mera nka Chevino mu Rwengezo. Chevino mu Rwengezo yavuze ati dushire hamwe inguvu, kuko umwansi we waturondera, je ndababwije ukuri ko nzi neza uwuzorondera kunyica ko atazoreka Pacifique ndayisaba. Ndakizi neza. Twe nawe nimba twokwankana tukagwanana tukagira gute, ico nzi coco ubu ushaka kunyica ntazosiga Pacifique, twese turi ba Pacifique, twese nta numwe azosiga. None turafise inyungu yo kugwana cyangwa dufise inyungu yo gutumbera kugwanya ubu ushaka kutwica twese? Nico kibazo kibajijwe umwe wese mu Barundi. Wa Murundi we kuco uri kuragira, kuco uri kurafasha, nimba uyu munsi wafashe ibijya gufasha uwo mwansi ariko araturondera mu kutwica, arondera mu gusambura umuganda uratandukanye, ukagenda uvuna rumwe. Uyu munsi uramufashije kuvuna jewe, wibaza ko yaheze jewe ho aje gusiga? Nico kibazo cyonyine twese tukwiye kugumana muri byose, kugira twumve ko izo nguvu zikwiye kuja hamwe kugira ngo twikingire twese dukize igihugu. Kubijyanye n'ivy'iperereza uyu munsi riko rirakora, ndababwije ukuri, iperereza ry'u Burundi rifise, namaze kubivuga ndabisubiremo mu mpera, bakeneye kumenya amakuru yose ya M23. Bazokoresha ibishoboka byose kugira baronke abapenetra muri M23, bica kuri ibi vy'amoko, bica ku kindi, bazokora ibishoboka byose kugira baronke abapenetra baje kubaronderera amakuru. Ikigira kabiri, bakeneye amakuru ababwira ko hariho abantu bariko baritunganya, aho boba bagejeje kwitunganya, ico baba bategura gukora mu minsi iri imbere. Kubw'ivyo bazokoresha amayeri yose, nimba ari ukutuzanira abadutwa ko ivyo dukora ataco bimaze, kugira ngo erega akubwiye bimwe mu byo ntavuze iperereza rikoresha, biguha amakuru atariyo kugira ngo uvuga yariyo. Ni ukuvuga bakuzaniye bati wewe ntaco umaze, ntaco uriko urakora, wishinga kuvuga gusa, uba ufise umutwe ushuha avuga ati mubizi gute ko mvuga gusa, ibi byose ndiko ndabikora, burya hari ibindi turimo, ukabura tanze piste. Canke uwundi abizi akavuga ati burya turi kumwe turiko turakora iki, ukabura tanze piste. Rero navuze nti ama structure yose dufise, la dimension renseignement yose ayintegra, bose bamenye ko tudashobora kurekera CNDD-FDD ico go ruhande rwa renseignement ngwibandanye idukina nk'umupira uko ishaka. Twese nituvyentegre. Buriya iyo wamaze kumenya umukozi w'iperereza, we nyene araguha amakuru canke akaza kuyakuronderako, nkamuha icyo nshaka kwakira. Ntiyamenye ko hariho ibihe namukoresheje. Ni nk'uko hariho ibyo ndamushimira, nimba ariko aranyumviriza abimenye ko mfise ibyo ndamushimira. Icyo ndamushimira ni giki? Yabaye umukozi w'iperereza mwiza, kuko ntiyigeze atubeshera. Igihe cyose yagiye gutanga amakuru, ibintu yabitanga uko biri. Navuga nti icyatumye nka Manase aticwa, nuko yatanze ibyo yamubwiye akabitanga uko biri. Bari bakeneye kuva ko avuga nkuru nziza, baca bamwica. Bari bakeneye kumenya ko ari ibindi bintu bafatanye, baca bamwica. Yagenda akamubeshera ati nasanze Manase Mugabe arafatanye, hariho umugwi w'abagwanya afise, agira hagurutse ibintu, Manase yacapfa. Mu vyo twebwe yantanze ko amakuru n'abandi, icakoze ari fidèle, arakumviriza, akamenya ivyo muriko murakora, akamenya ivyo mutegura, avyimura uko nyene, akabitwara uko nyene. Kuri iyo kote
c'est positif kuko yaradukijije mu kuba yatanze ukuri ku byo twaba turiko turakora ntatubeshere nimba ariko aranyumviriza ico amenye ko ndakimushimira ko ndabizi neza ko mu byatumye ntapfa harimwo ko atambesheye iyo ambeshera hari ibiba byaranyarukije ko bakora ibisumba ibyo bankoreye bafise aho bagejeje kubera ko amakuru yatanga arayukuri impanuro muti watwumvirije ibi bintu byose yavyumvise yo bikoresha iki icambere abantu birinde kuronka amakuru y'umu adversaire y'umwansi bakayamira gutyo abantu bafata umwanya wo kuyungurura nimba havuzwe ibi bivuzwe kubera iki bifise iyihe ntumbero bariko barondera iki bano bantu mbega tweho twoshobora kubikoresha gute ivyo nyene batuzaniye ikigira kabiri kwama tuzi ico umwasi adukeneye ko akeneye kumenya kugira ngo bidufashe kudetecta abariko bakora ico nyene wa mwasi akeneye kuronka aho birahambaye wamaze kubimenya uramenya nawe ingene uheza ukabikoresha Pacifique ijwi riragiye sinzi ko muriko muratwumva kumbure ko sinzi ko hari akabazo kabaye kwa Pacifique turamubona ku murongo ariko ijwi ryiwe ntiririko rirasohoka sinzi ko ari si wowe uriko uramwumva je ku ruhande wanje oya siniko na jewe ndamwumva sindamwumva biracitse mu kanya sinzi ikibazo wagize kumbure ko ngira ni connection yiwe yavuyemwo ntituriko turamwumva ngira two kwihangana gatoyi umunota umwe mu kuba turumviriza kano karimbo ka Fokode mu kurako dushaka kumutora vyanse naho duheze turangize ikiganiro Jiri ngira ngo ndabona Wilson adugije ukuboko ngira ngo mukurindira ko Pacifique agaruka twumviriza ngira ngo yashaka ko kugishashikirije kuri Pacifique ariko aravuga kumbure ko ngira ntitwohava tubivamwo abantu bagiye baraza baragaruka umwanya wamaze kuba uri kuragenda ariko ko wamusabiye ijambo w'isomo mu misogonda 30 sinzi icyo ugomba kongerako icyo nashaka kongerako nuko abantu barabesherera abandi abantu barahimbira abandi ariko kuriyika navuze ngo dufise ivyemezo ziri kunama uwitwa Felicite Nkunzimana jewe namwihamagariye muri space yanje arimwo nahamagaye Felicite ariwe ziri kunama yari muri space kandi no hari na space yindi yigeze gucorokwa aravuga ati jewe Felicite rero tureke kwirirwa turaca hirya no hino ahubwo ico nosaba abarundi twirinde guhemuka kuko urahemuka ibigori bikera murakoze ariko ngira nimba wumvise Shovino yavuze yuko amuzi kumbure ko ngira twitege ngira ubutumwa mwatanze buzoheza bushike ndabona Haynode nawe nyene afise akana agomba kongerako munyemerere amajambo abiri ego ariko Pacifique yagarutse mugabo reka uvuga mu majambo abiri Haynode jewe suko ngo nemanze Felicite ko makuzina ni nkuko ntosupporta toute bêtise qui nuira à l'harmonie nationale nimba yarubahutse vuga ati abahutu tubahonye la azoba yarataye umurongo w'iwacu ariko nimba atari ivyo akaba yaravuze ibindi s'il vous plaît revenez à la raison sinon nico je nshatse kuvuga namwe manzi naramurondeye ni wewe bahije kwerekana ni wewe ego ngira mudukundiye bumvise inyishu mwabahaye Haynode mwe muvuze ko mufite ijambo tubiri mu ma verification menshi yakozwe kandi c'est enregistré Felicite yari mu ma space yiwe hama Wilson ntiyamu telefone rimwe canke kabiri on a fait ça plusieurs fois akaca avuga ngo norindira gato nitabe telefone ngo barantelefone et ça s'est passé plusieurs fois donc c'est vérifié niwe murakoze cyane ico kintu ntimusubire kugicishako ica kabiri Pacifique we nyene yivugiye ati burya documentation ikurungikira umuntu mutazinanye ikurungikira umuntu muzinanye urumva barungitse umuntu nyene wo mu miryango nuko kandi mwe nyene mwivugiye ukuntu documentation ikora ukuntu SNL ikora kwikoresha inshuti kwikoresha umuntu mutopfa mwikeze hama ngaha bashe ibintu bariko baratangara ko bari mu kuzine wabo ariko arabacimba c'est vérifié ko ari we c'est tout byarabaye Wilson nejo bundi yaramutelefone live
turi muri space ego ego ngira nimba turumva telefone iri ngira kuri nuko sona adafise ego amakuru reka kumbure reka mu zo aca nkundire twigere mu rwengezo bamucira agace ngira ngo burya hari aho usanga abantu batumviriza amaspace azotahura igituma ziri ku Ego, nama merci ariko beaucoup. aravuga uno munsi ego Merci, ego Alice. Merci ego beaucoup, vraiment. murakoze cyane Pacifique nahazwe twari twashatse kuba turabarindiriye mu kwakira abari basabye ijambo gato ariko turi mu minota yo gusoza sinzi ikibazo cyari cyabaye ku ruhande rw'iwanyu ariko aho mwari mugeze mwariko muratanga impanuro dusigaranye iminota 3 dusoze ego niko ntera mvuga nti aho nashaka gushika nuko tutokwiyumvira ko umwansi wacu ari we azoduha amakado nta makado azoduha ni ukwitega ko uwo tugwana nawe ntasinzira abandanya yiga ubundi buhinga uko tubuvuga niko nawe abuvuga niko yiga ubundi bumenyi bwiwe ku bwanje twese tubyitegurire hariho umuntu yagize ati ro silence ari ukuntu abantu batera banuma gose n'ikintu kibabaje cyane ntaho bishobora kutugeza dutegerezwa kubandanya dushobora kuvuga ku bibazo bikomeye bitwerekeye no kwitunganya kugira ngo twikure ko kano gakinyizo kano gatotezo kari ku barundi nta wundi azobidukorera ni twebwe duteza kubyikorera ikiganiro cy'uno munsi cyagumye ku ruhande rumwe ku bijyanye n'iperereza tugume kuri aho kandi kigume muri rusange ntikibe cyane ngo ni ikiganiro cyerekeye umuntu kanaka kuko twatanze ibintu byose byerekana abakorera iperereza ibyo bakora abantu bashimike cyane kumenya ibyo byigwa kugira ngo bibafashe kubona kare abariko barakora iryo perereza ubundi tuzokwama tubana ubundi bariho kandi ni benshi hariho abatwegereye gose tuzosanga mu miryango tuzobasangaho n'ahandi tuzobasangaho ariko igihambaye no kumenya ingene ubana na bene n'uwo muntu kuko baruzuye ni benshi abataboneka nibo benshi abashoboye kuyerekana bakanavugwa icyiza cyabo nuko bamenya kare ukamenya uti uyu wowe ntacyo twirwa turakorana nameze kumenya umurongo wiwe ariko burya abateye ubwoba nabo tutazi gushika ubusanga tukibaza ko turi kumwe kandi tutari kumwe na gatoya abantu bagumize amaso akanuye ntibaze barasamazwa na bene ivyo ikindi nuko Sendefted tuzaniye hari ikintu shimira gose Wilson yerekanye aho avuga ati space zigitangura ukuntu zari zije zarateye ubwoba ubutegetsi ico nta bandi bantu bari bagikurikiye ngo bakibone nkuko Wilson yacerekanye muri kwa nyene Reynolds agitangura ama space byari bifise ingufu nyinshi cyane ni nawe muntu jewe yatumye ashobora no kuza ubundi nta gaciro naziha aranyinginga gose aravuga ati none wewe nikike wanka kutwitaba gushika rero umunsi ndayitavye nsanga ni ibintu bikomeye gose nanjye ndabikunda ariko ico gihe nitaba inyuma ya Sinduhije yari yitavye ku ruhande rwa Sendefted byaciye batera ubwoba ivyo bintu barabona ko iyo uti ije iteye ubwoba kandi ishobora gushikira abanyagihugu mu gihe Sendefted yugaye kugira abanyagihugu ntibaronka amakuru ntasubire kutwumva niho kubwo nyene hace hahinduka ku ruhande rwayo kuduza zya space zindi z'abanyamitwe n'abandi ariko ico Wilson ndamushimira yerekanye twese tutariko turabona nuko ukuntu iyi groupe itanguye kuvuga yidutuka muri Sendefted baciye baheba zya space zindi bisigura ko bagira bati twaronse abatwishurira twaronse abishura twe ntibigikeneye ko tubandanya ico ni ikimenyetso gikomeye cyari kibonetse rero ico bo bipfuza ni igiki umutego tutakwiye kugwamo umutego tutakwiye kugwamo nuko bo kwipfuza ko ibiganiro byacu biguma ari byo kwishurana hagati yacu hagati y'abitwa ngo nabo muri twebwe badutuka natwe tuje dukora tubatuka tuje tuguma muri ivyo twibagire kuguma ku bibazo bikomeye bibabaza cyane Sendefted kuko tugiye gutukana n'abandi bitwa ko bari abacu Sendefted yo yipompera mu nzara ivuga iti cyabindi twashaka ni ibinyene ntibakivuga ibibazo bihambaye basigaye baza kwishurana rero bajya twabamenye tubandanye ku bibazo bindi bikomeye haba kubivuga ko haba kandi nuko abantu babandanya bitunganya biyumvira ni igiki kibereye ni iyihe nzira dusigaranye kugira ngo igihugu cyacu gishobore gukira mu mwanya bitereza gufata si ukuvuga ngo bukeye igihugu kizaba cyahindutse iyi conscience tumaze kuyigira ingene duteranywa natwe tugira ingwano yuko nka guteranywa nk'ubu wotanguza kampanye yo kuvuga iti ubutuka mugenzi we muri opposition uwo wese atuka mugenzi we tumucira umukenga ikaba ari model yacu twese ari devise yacu umuntu avyuka tuka Red Tabara undi avyuka tuka Sinduhije undi avyuka tuka Pacifique undi avyuka tuka Mugwengezo undi atuka Rugambarara undi agatukuyu twavuga tuti abatukana nico gikorwa cyabo
igikorwa cyabo twarakimenye ko ari ico, turakibahebeye, nibakora akazi kabo ko gutukana. Twebwe tubandanya urugamba turiko, nabe nibakore akazi kabo, bagakore neza, banarushirize, bongereze n'ibindi. Nibaza jewe ko amezi 6 bamaze batuka nk'abantu, kwico twamaze kucyumva, kumbure bo kwistructure kumwe navuze, bakagwanira ico bariko baravuga ko bashaka kugwanira les droits z'abatutsi, nimba ico bashaka gukorako. Ariko nimba ari kubandanya batuka abantu, okay, babandanya ku kazi kabo, natwe ntidusamazwe n'ivyo ngo tubagume ko twashoboye gutora ati naka na naka bashobora kuba ari ivyo barimwo, tubandanye ibindi bikorwa twariko, kuko CNDD zikeneye ko dusamara tugahagarika ivyo twariko. Ku ruhande rwa Focode ndondeza ntihagarara ngo nuko bariko baradutuka, tuzobandanya, batwitegeye ko tuzobandanya kwerekana ibindi bibi byose CNDD ikora, tuzobandanya kubifukura ivyo, ntiduhagarika ngo nuko batuzaniye abadutuka, ntituzokorera ngo turiko twishurana n'abadutuka, bafise benshi babikoze imyaka myinshi, nibabandanye, ntiduhagarika ngo nuko badututse, dufise ico turiko tubandanya, ico nibatwumve. Akajambo kanyuma Pacifique nazo ntihagire abacika intege, ntihagire abacibwa intege, nivyo nibabandanye ico bariko, Uburundi buzokizwa na twebwe nyene, nta wundi azoza kubitugirira. Tugumane l'essentiel, tugumane iyo conscience de l'essentiel, twige no gufatana mu nda. Uba yatake nk'uko abantu babikoze bakaza gutabara bariko araba atake, tugire uwo mutima. Uyu munsi ni jewe adashobora kuba Shovino, nibataka Shovino tuze gukingira Shovino, ejo nibataka uwundi tuze gukingira uyo, babone ko natwe turi urunani rutarikurana, hanyuma gushikaho igihugu kizokira. Kandi igihugu dukeneye ni iki neza n'abajya badutuka, ntituje muri situation twebwe twuze urugwanko ngo tuvuge ngo turondera Uburundi abadutuka batazoba barimwo. Jewe nipfuza Uburundi abantuka n'abatantuka, abo dukundana n'abo tudakundana, bose kizoba ari igihugu bafisemo uburenganzira bose, umuntu wese yubahirijwe n'amategeko. Tugumane iyo ntumbero, hanyuma tubandanye ivyo turiko gushika Uburundi bukiza. Ego Pacifique nazo nibutse ko murongoye shirahamwe Focode, kino kiganiro cyatanguye isaha 12 z'umugoroba, tugiye gushika isaha 6 mu kanya, ariko kandi twanagize n'ikibazo mu buhinga bw'ivyuma, ikiganiro kirahagarara dufise abantu 1000, ariko tugiye kurangiza dufise abantu 700. Mufata kanya ko gukengurukira abariko barabumviriza. Nukuri ndashimye ikiganiro cyavuzwemo byinshi. Hari ibinyene nje nk'umutumire mwasabye nashoboye kuvuga, ariko abantu bandi batanze amakuru menshi cyane yunganira ibyo nari nashoboye kuvuga. Bagiye barintervene bose, bumva kumwe wese yari afise ikintu yongerako, kandi ntumbera ari imwe, bose bagira bati ntidusamazwe n'iryo perereza. Ndashimiye rero bafashe ijambo bose, ndabashimira mwebwe mwadufashije ikiganiro kugitunganya kikagenda neza, mukatuganiriza neza, mukaba mwanashoboye kuguma umwanya ungana kuko hose mu kiganiro. Ndashimira ekipe yose ya Focode ibiko irakora kuri ibi. Mwakoze mwese, mugire ijoro ryiza. Murakoze. Alice ngira mwofata kanya namwe mugakengurukira abariko batwumviza nimba muri ko murari. Ego Gilbert, reka dukengurukire bimwe vy'umwihariko abariko batwumviriza na kiganiro camaze umwanya munini bihanganye baragumana natwe, kandi abatari bake baterere nkuko president wa Focode aje kubivuga. Turabashimiye bimwe vy'umwihariko, ngira ngo Gilbert dushimire na bagenzi bacu bariko badufasha mu buhinga bw'ivyuma. Jerome Kazabukeye ariko adufasha kugira ngo amajwi ashobore gushikira abariko batwumviriza ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Turagushimiye bimwe bikomeye. Gordien niyumwe ko nawe nyene arahagarika kino kiganiro, nawe nyene turamushimiye. Gilbert nawe reka ndagushimire. Imbere ko ndagushimira Alice Hakizimana, reka nshimire abafasha amajambo abo nashoboye kwibuka, harimo Reynold Butari, Ngaruko, Sharangabo, Wilson Ndereyimana, Vianney ariwe King Murundi, Nyankamugayo, Petro Havenboni, Mpamedar Isaac, Andris Dignité, Mugwengezo na Bonfise Niyongera. Urakoze nawe Alice Hakizimana twasangiye kuremesha kino kiganiro. Amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe naho mu kiganiro kizokurikira n'agahwane.